Inshuti namwe bakunzi ba BTV ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze mu biganiro BTV Sport. Nizere yuko mumerewe neza aho muherereye. Twebwe tumeze neza cyane. Mugenzanje Niki turi kumwe mwaramutse neza. Amahoro cyane Prosper. Umeze neza. Ndashima Imana kuba twongeye kubonana. Uriko witegurira nawe gute? Neza cyane. Yego yitegura n'ibindi. Yego cyane nuko na jewe bimeze neza cyane. Mu makuru tubafitiye uno munsi turaza guhera mu mupira w'amaguru mu cicaro ca mbere Primus League. Niki ni Primus League igice ca mbere canke phase are yarayirangiye. Turababwira ingene inkino zagenze ku munsi ugira 15 n'inkino zakinye ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Hanyuma tukiri mu mupira w'amaguru Niki hari abakinyi ba kera bakinye umupira w'amaguru mu migwi itandukanye baragiye hamwe baragira umugwi bise Les Amis. Usangamwo abakinyi ba kera bakomakomeye cyane ba Marike ba Indere n'abandi bakaba rero kuri uyu munsi w'Imana barakinye urukino rwa kivandimwe n'uwundi mugwi w'abawigeze bita Vuvuzera. Turaza kumviriza usanzwe arongoye iryo shiramwe ry'abakinyi ba kera Les Amis bo benshi bazwi izina rya Bega atubwire ingene bimeze. Hanyuma tuvuye mu mupira w'amaguru turababwira ibijanye n'umupira w'amaboko basketball aho hariya muri zone ya Jabe ni muri commune ni muri zone Bwiza muri quartier ya Jabe witwa Abdara akunze gutunganya Niki ya mahiganwa mu nkino za basket n'ubunyene ratunganije ihiganwa mu nkino za basket ni mu ntumbero yo kugumiza hamwe Niki nameje kubivuga mu ntanga marara mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru Primus League inkino z'umunsi wa nyuma w'igice ca mbere canke phase are zarakinye ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Ni inkino Niki biboneka yuko hariho imigwi imwe yari imaze iminsi itari kwironka intsinzi mugabo yatsinze umugwi wa Interstar watsinze umugwi wa Olympic Star ibitsindo 2-0. Musongati banganya n'umugwi wa Royal. Niki ni Royal umugwi uduze uno mwaka mugabo umeze neza cyane utariko uratsindwa cyane. Yego Prosper ni Royal twavuga yuko mu migwi isani yagiye kubiva mu cicaro ca kabiri duga numwe mu migwi twavuga irigenza neza. Ubwo ubundi bwo bwerageje kuraba nka Muzinga Inzovu ni ibintu ntiberera cyane gose barabye nawe barashobora gusubira mu cicaro ca kabiri. Urukino rwari rwitezwe rwari rurindiranywe igishika n'abantu benshi n'urukino rwahuje umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Aigle Noir. Niki imbere yo urukino ruba we wari bibaza kuza kugenda gute? Prosper ni urukino rwaje kuba ruhuza imigwi isanzwe twita nko muri top 5 muri fazade. Ni imigwi yasa nkaho menga isumbana amanota make cyari ca mbere. Nikindi ni imigwi yaje kuba yubaka inyuma y'igihe kirekire cyane itsindwa. Ikindi ni imigwi yaje kuba ihuza abamenyereza abashasha buri mugwi Vitalo umumenyereza mushasha Aigle Noir umugwi mushasha kandi bose babizobereyemo. Rero Prosper twavuga neza yuko muri uru rukino nta mugwi numwe tweko turahamwe gushora gutsinda uwundi ahubwo kavuga ati n'urukino ruza kwerekana yuko umwe mu migwi muri none uza gutsinda uyundi uzofisa amahirwe menshi cyane yo kwiyubaka muri phase tuzoba dugiyemo. Ariko turavye uko byaje kwa bigenda urukino rwarangiye uko tutari tuvyiteze. Urukino rwarangiye Vitalo ifise atagitsindo na kimwe ifise na Aigle Noir atagitsindo kimwe na kimwe bafise bisigura yuko Vitalo na Aigle Noir urukino rwarangiye banganya ubusa ku bundi. Izindi nkino zabaye ni Rukinzo yatsinze Atletico 3-1, Bujumbura City itsinda Message Ngozi 3-2 nta waravyiteze. Flambeau du Centre batsinda umugabo Burundi Sport Dynamique 2-0 nayo Muzinga itsindwa n'umugwi wa Kayanza United igitsindo kimwe ku busa. Kayanza United rero iriko irisubirako ku rutonde rw'ifata kibanza Niki nuko Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega bari mu kibanza ca mbere n'amanota 26. Rukinzo mu kibanza ca kabiri baranganya amanota. Hanyuma Aigle Noir ni ya gatatu n'amanota 25. Olympic Star y'Imuyinga yamaze iminsi myinshi mu kibanza ca mbere ubageze mu kibanza ca kane n'amanota 28 mugabo urumva umugwi wa mbere warusha amanota 2 gusa. Nimwe twaje tuvuga Prosper gwera ku mugwi wa mbere gushika umugwi wa gatanu ni nota rimwe uwa mbere tusanga usumbije wa gatatu amanota 2. Vitalo iri mu kibanza ca gatanu n'amanota 23 mu gihe yamaze hafi indwi zitana ari yanyu zose ari yanyu yatsinze urukino rumwe gusa. Nuko Atletico kariya ku makombokombo no w'14 n'amanota 18. Reserva yariya mu ntara ya Bubanza mu gukiduga Inzovu amanota 13. Muzinga ni ya nyuma n'amanota 7 yonyene mu nkino 15. Prosper ndahugiye yuko nakamara banje hariho byari bavuga ati Petetre birashobora guhinduka mu mupira w'amaguru umupira uradunda ariko ugerageje kuraba umugwa Muzinga aho ugeze ubunye ugeze hatemba uti baje kurunguruka mu cicaro ca mbere bace bisubirira iyo bahora. Petetre birashobora guhinduka ariko umaze kubona yereza yuko umugwi Prosper muri phase ari
iheze bafise amanota indwi mbega muri roturo bizogenda gute ngira bazokwisuganya bazoronka umwanya wo kugura abandi bakinyi bigenze gute n'abamenyereza baguma bahakari buhanze yego reka turindire turabe ingene bizogenda mugabo ni Muzinga iri mu kibanza ca nyuma kandi ifise amanota make cyane niyo batisubirako camwe ca mugenzanje niki ibintu bizohava bibakomerana mu gice ca kabiri mbere baravye nabi bave basubira iyo bavuye mu cicaro ca kabiri tukiri mu mupira w'amaguru nene babwiye mu ntangamarara niki abakinyi babaye ibihangange ngaha mu Burundi mu mupira w'amaguru ni benshi, ni ba Marike, ni ba Mudeyi, ni ba Movara, ni ba Indere, ni ba Kazadi Mirambwe, ni ba Mboyi Jamari baragiye hamwe bose abo mu mugwi wa Interstar bakiniye Interstar kera bakiniye imigwi itandukanye ngahe Bujumbura no mu gihugu hose baragiye hamwe bagira umugwi w'abawigeze bigeze gukina umupira w'amaguru bawita Rezami abagenzi niki bagiye hamwe kugira ngo baze barafashanya. Hari abantu bakinye umupira niki bamerewe nabo no munsi bafise ubukene butagira izina, abandi nabo bavunitse bakagira ingorane kubera umupira w'amaguru mugabo batagira igifasha. Aba rero bakinyi bakera bagiye hamwe kugira ngo baze barafashanya, baraba umukinyi afise ingorane, utagira haba, utagira ico yambara, uwagwaye baje hamwe kugira ngo baze barafashanya. Ni ikintu ciza, ni ikintu ciza cyane Prosperi. Ugerageje kuraba kandi kenshi ni wacu abakinyi barabakinana baga staffura canke bagahagarika ivya bintu usanga ubugenzi n'ubucuti bica bigabanuka cyane, bazosubira guhura bahuriye mu rukino. Ariko ko bateguye kino kintu cyuko abakinyi bahoze bakina kuva kera basubiye kuza barahura bakinana, biratuma umwe wese amenya ati mbega mugenzi ikibazo cyahe twomufasha gute. Ikintu ciza cyane, initiative tubona neza yuko n'abandi n'indi migwi apare y'urukino rwa football bo bigira nko muri basket, muri volley n'ahandi abawigeze bakaja hamwe. Urakoze cyane. Twaciye rero ugo rukino harabaye urukino ku munsi w'Imana, uyo mugwi Rezami barahuye n'uwundi mugwi w'abakukuru b'abigeze bita Vuvuzera, baca barakina urukino rwa kivandimwe, baca banganya ibitsindo 2-2. Twaciye twegera rero usanzwe arongoye abo bakinyi ba kera Rezami kugira batubwire intumbero yatumye mbe bakinye urwo rukino kubera iki. Nuwo batazira Bega yaravuze byinshi cyane kubijanye n'umugwi wabo mbere n'urwo rukino bakinye ku munsi w'Imana. Umugwi twa turakina uno munsi umugwi w'abakukuruke witwa Vuvuzera. Twebwe natwe turi umugwi w'abakinyi cyane cyane bakinye mu mahiganwa y'umupira w'amaguru y'u Burundi, abakinyi babaye rangirano muri equipe nserukira y'igihugu akaba bitwa Rezami. Rero twatumaze ukwezi kurenga tumemenyerezo cyane cyane kugira ngo twegerane duhuza abakinyi n'abataraza bashoboye kuza. Bishabora nuko imigwi myinshi dusaba ko dukina inkino ya kivandimwe. Uno munsi rero twashoboye gukina n'umugwi witwa Vuvuzera. No twatangiye gukina umugwi w'abakukuruke, harimo mbere ndetse n'abakinyi biwacu muri mugwi wacu basanzwe bakina muri umugwi wa Vuvuzera. Nico gituma babonye ko ari abakinyi nka Indere, abakinyi nka abatari bake biwacu bakinye mu mugwi wa Vuvuzera. Cyo zifasha kugira ngo babone yuko abantu bakinye umupira kera bakiriho, nabo bamwe bafise baba mu buzima bubayabaye mugabo bakiriho, hama twerekana umutima wo gufashanya, wo gusangira no gukundana nkuko byageze umupira. Mu mugwi wacu ntituraba umugwi wakinyemo n'uyuhe, n'imigwi yari heba cyane Vitaro na Inter FC nibo bakinye benshi kandi bakundana cyane, numva ikintu ciza gose. Rero iyi migwi zotuma tumenyekana, tongera turonka n'abadufasha ko dushaka abantu badufasha. Tubona yuko tuzoshobora kugira imigambi iboneka hamwe, umukinyi utaguma umuha ku munsi umufasha. Mugabo hagati naho turafise ikigega twashinze gitoyi gifasha ibintu byihuta, nk'umuntu ashikiwe n'impanuka zihuta tutagenda kubaza abandi. Ico kigega rero kiriho mu byo dukora bimwe no gushikira Asmani bamuvure kandi ko bigenda neza turabishima, no gufasha abandi bantu bo bafise ibibazo by'ubuzima. Ikindi naco tuzogira turabaza ko twatekanije urukino rukomeye gose w'abakinyi ba kera, kugira ngo abantu abakunda umupira ba kera basuye ko nabo bakinyi ba kera muri rya migwi nyene izo bari Vitaro na Inter FC. Ico gira amahera azoboneka n'interano zose zizoboneka zizozishira muri iyo sanduku yo gufashanya. Hama twasavye abakinyi abantu nikora ko tubwira umunsi umugambi wiwe turaba uburyo bwosaba amazo mushikiriza. Tubabwira yuko nta kintu ciza nk'iki, kuko turetse gusa no gukina cyangwa kugira ngo dufashanye mu byerekeye kubaho. Twasanze abakinyi benshi kubera batari bagikina baramazwa nk'ibimuga, mugabo aho kwezi kurenze babwira imemenyerezo basuye gukomera cyane.
cyo gutuma n'urukino rwo kurakina ubona ko abantu bagikomeye hamwe usanga bafite ingorane z'ubunini cyangwa ariko barakomeye kandi benshi baje umengo bafite ibikondakonda. Nuko niki tuve mu mupira w'amaguru tuje mu nkino z'amaboko basketball. Niki batari bake barabizi hajya muri quartier ya Jabe muri zone Bwiza hariho umusore yitwa Abdallah, n'umusore yazanye icyumviro ciza cyane cyo kwama yatukanije inkino za basketball kugira ngo ugwaruka rugume ruri hamwe, na cyane mu gihe amashuri abanyeshuri babahije ibibazo bagiye mu buruhuko kugira ngo ntibace baza kuboregwa abandi ngo baje mu bintu by'ibintazi, yego bagaca bahurira ku mupira bagakina ku kibuga ugasanga ibintu bimeze neza cyane. Urazi yuko niki abantu mu gisagara ca Bujumbura ejo imbere y'umutaga benshi bari mwijaba kuraba izo nkino, uco usanga n'abantu baba bari muhira ku munsi w'Imana aho kuja mu bindi bintu bagaca baza kuraba inkino, usanga ari ikintu gihimbaye cyane. Hanyuma uburyo kugira ngo urazi inkino zibaye harakenera uburyo abakinyi baronka agafana baje gukina, abahagarikizi nabo nyene baronka agafana baje guhagarikira. Hariho rero uwitwa Apotre Jean Paul yabaronkeje uburyo kugira ngo bashobore kuronka agafana kaba kabakinyi kaba mbere abamenyereza n'abahagarikizi. Twaramubajije igituma yama yatanze ubwo buryo mu gufasha inkino. Niki yaravuze ikintu cyampimbaye cyane, yavuze ati hariho abantu benshi babatunze muri kino gihugu, hariho abantu benshi ngaha mu Burundi bafise amahera, ati boza barabikora ntibafashe basket gusa bakabigira bagatunganya inkino z'abana, abana mu buruhuko bakaja hamwe bagakina, haba muri football haba muri basket no mu zindi nkino. Niki kubereka abantu bafise amahera batavyiyumviye. Prosper biragoye cyane no munsi kuko benshi bavuga ati ngo ntawo bazuko ntiyarosa kanoti rero nimba akarose kamugoye cyane usanga ariko biramugora, ariko ni n'ikintu kiza cyane Prosper kuko hariho n'izindi ngabire tubona muri babana dufise bigatuma cyane kaba karyo keza kuko berekana amakuru. Uyu munsi bimenyesha amakuru byinshi birashika nka BTV no munsi muri Afrika turabonwa, rero urashobora kubona umwana nk'umuntu ari dufate nko muri Zimbabwe canke yakamushima contact ugasanga umwana aronse transfer muri ico gihe woho rugira sponsor bashobora gufatwa nk'umuaja umuaja wo mwana naho ugasanga cyangwa bari kurasohora uyu munsi urakugira inyungu. Rero ni nako kamo nanje notera abantu basanzwe bafise iki uburyo bagerageze kubushira muri babana kuko sugusesa no gufasha buri kurafasha. Hari ibintu byinshi usanga bashoboye gukora ubwo mu gihe bikoze uba bafashije byinshi cyane. Urakoze cyane Apotre Jean Paul. Murakoze cyane, turanezerewe cyane kuko yari match ryoshe ariko baraba bageze mu mwanya w'agasuruzo n'inota 5 barangije afise banganya 59 hanyuma urabona ko abantu byari banezerewe cyane. Icambere kituye nuko yabaye weekend iri occupé imwe abantu n'umunezero. Igira kabiri gituma dusponsoriza ni encadrement de la jeunesse. Kwa ndayivuga kuva kera nifuza kubona ugwaruka amatara yabo ahabwa agaciro, abantu bakina canke bakina amareresi ibyo byose bagera kure cyane. Twabwiye ko twifuza kubona abantu bakina izi nkino batwara idarapo ry'igihugu cacu hanze mu makuru. Iyi ni nzira nziza irengeye ibintu by'amoko by'amacakubiri, ibintu by'intara, ibintu by'imigambwe, abantu bose bahurira hamwe bakanezerwa atadini atakintu na kimwe utavanguye amezi ukageze gute muri ku mupira umwe. Hanyuma birigisha ku bana, urabona ko atamuntu atsinda wenyene, ni combinaison y'abantu benshi. Birigisha ku bana, birigisha ubuzima bwa misi yose ko atamuntu agera kure wenyene abo kugira ngo agere kure agana kure n'abandi. Bo icambere urumva nibaza ko ubuzima buryoha busangiye. Icambere ubuzima buryoha busangiye, bari abandi bantu bafise ibindi bintu muri bo byotuma begeranya abantu maze n'ivyumviro bibi n'ingeso mbi bojamwo bikareka. Ayo mafaranga rero ngo baba bafise icyo bakiza nuko kuyumvira mu migwi itandukanye, mu byo yumvira bakunda gushigikira imigwi. Si imigwi ya basket wonyene, hari wa football, hari za handball, hari ama association y'abantu usanga batamba ibintu bitandukanye. Burya upavenye kwa cadre la jeunesse uba uri kugabanya ubujagari mu gihugu, uri kuragabanya ivyumviro bibi kazana iterambere mu bantu. Nibaza ko tubyo baguza tunga ijya no hino bagashira mu buryo hakaba ibihe byinshi nk'ibi biramwe abantu batandukanye. Sari byo bakunda. Murakoze.